Ndasubiriye kubaramutsa mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino chaîne yanyu harino yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. N'umwanya w'amakuru agezeko aba ariko aragarukwako cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri igenekerezo rya 19 hari amakuru aba ariko aravugwa cane mu biraba n'umutekano ndetse na politike, tugira ngo tugarukeko amakuru tuza kwibanda cane cane kubiriko biravugwa ku cuka kibi ca politike kibandanije gututumba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuza kubabwira inkuru ikomeye cane iriko iravugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, y'inyurana rya hagati ya Ndayishimiye, General Gervas Ndirakobuca ndetse na General Prime Niyongabo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yikeka yuko General Ndirakobuca ndetse na General Prime Niyongabo bashobora gufatana maze bakarwanya Ndayishimiye bakamutembagaza ku butegetsi. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane biriko biravugwa. Muri ano makuru kandi turaza kugaruka no kuri cya gikorane c'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye kiriko kirabera i Muyinga, aho hari ibintu vyinshi biriko biravugwa biriko birabera muri ico gikorane. Ni mu gihe ico gikorane nyine Musenyeri Joachim yahanuriye Neva ibintu bikomeye cane nyuma y'ikete yari yarahejeje kumurungikira. Hari amakuru menshi ariko aravuga yuko ibi vyose vyoba biriko birateza icuka kibi hagati ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gihe himirije amatora. Muri ano makuru kandi tubaza no kugaruka ku nkuru y'incamugongo mw'ishengero rya Pentecote mu Burundi, aho inkuru iriko iragarukwako cane ari urupfu nyine rwa Pasteur Jean Marie Ndayishimiye, mwungere wa misiyoni ya Kigozi mu Kirundo. Turaza kugaruka kuri urupfu rubabaje kandi giturumbuka rw'uyu mwungere, ndetse tuze no kugaruka ku vyo bamwe n'abandi bariko barabivuga ko ibintu bitakubwiye mfunyafunyo. Turaza kugenda turababwira mu buryo bw'idonido. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, banza uvyondeko kugira ngo igihe cyose turoza amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi so mu mbere bashikirwa navyo. Reka tudatevye dutangurire kuri iyi nkuru y'umubabaro nk'uko nari mpejeje kubikubwira. Inkuru y'incamugongo kw'ishengero Pentecote mu Burundi. Inkuru yaraye ikwiragira mu bagize iryo shengero ivuga urupfu rwa Revera Pasteur Jean Marie Ndayishimiye, umwungere wa misiyoni ya Kigozi mu Kirundo. Uyu mwungere na bagenzi we bataramenyekana neza bahitanywe n'isanganya ry'imodoka mu gihugu ca Mozambique, aho bari mu gikorwa c'ivugabutumwa. Isanganya ryoba ryarabaye bariko bava mu gisagara ca Nampula bagenda Shimoyo. Reverend Pasteur Jean Marie Ndayishimiye nta gihe kinini yari bwamare muri ayo mabanga. Yari yimitswe kwa 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka nyine wa 2026. Turahojeje imiryango y'abahisi, abakristo ba misiyoni ya Kigozi mu Kirundo be n'abepiskopi bose mu Burundi. Imana ibakomeze muri bino bihe bitoroshe vyo kubura nyine uyu mwungeri. Ni urupfu rwabaye igiturumbuka rwatunguranye kenshi kandi rwababaje cane cane abari mu ishengero rya Pentecote. Turabandanije kubihanganisha kuri no mbonesha kure. Reka tugaruke kuri ya makuru ariko aravugwa ku bijanye n'igikorane catunganijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye canke n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko igikorane kiriko kiraberamwo ibidasanzwe. Icivugo cy'igikorane c'umuryango wa Perezida Ndayishimiye kiriko kibera i Muyinga. Ndongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo vy'abenegihugu. Imyaka 6 iraheze Uburundi butagira igitoro. Muri 2022 Perezida Ndayishimiye yatangaje ko acifatiye mu ntoki n'ivyahuha bica birahuhuka. Imyaka 6 iraheze ifumbire ari ikibazo cananiranye, umunyagihugu ayiriha hagera iyimbura hagera aho
yagombye kuba ayihabwa ntayibone ndetse yaranatanze n'udufaranga twiwe yizeye yuko izaboneka ariko ntiboneke, niyo yibonye nyine ayibona kuri magendu maze ikamuhenda ari igiciro cy'umurengera gikomeye cyane. Kuri ubu ngubu abanyagihugu bakaba bandanije kwidogera iyi ntwaro ya Ndayishimiye. Imiti yarakennye muri 2022 umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kugira amafaranga y'u Burundi ibipapuro kugira ngo ahane General Bunyoni, none ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rungana na 200%. Ubuzima buzimvye, ikena ry'ifungurwa mu gihugu, inyishu ya Perezida Ndayishimiye genda mu vyironderere namwe, none jewe ndazi ko vyazimvye kandi ndabifise amatoni muhira iwanje. Abakozi ba leta bakenewe bahereye mu mahanga, gukora ikiyede n'ikimotari kubera ata mushahara wo kubabeshaho bakironka mu Burundi. Ubwo burorero buratuma twibaza ico iki civugo c'iki gikorane gisigura. Bwoba ari ubutumwa kuri Perezida Ndayishimiye kuko muri iyi myaka 6 yabaye indongozi yatoye umuti w'ibibazo vy'abenegihugu. Inyishu ya Ndayishimiye mu ijambo ryiwe, Perezida Ndayishimiye yaraye yatangaje ko amaze imyaka 6 yiga, no kuvuga ko twahorana perezida w'umustajeri. Yamara amateka y'ibihugu arerekana ko umukuru w'igihugu abonekera mu myaka 5 ya mbere. Nimba iyi myaka 6 iheze yabaye stage 6 ikurikira bizonyuka hakurikira akaborerwa k'ubutegetsi. Ndayishimiye arabandanya kwica igihugu nk'uko bamwe n'abandi babivuga, kuko kandi bigaragara kuko yananiwe no gutunganya igihugu c'u Burundi. Abaherereye mu mugambwe wiwe ndetse n'abamuhenda ko bamushigikiye bo integuro bazigejeje kure. Ndayishimiye arashobora kwikangura bamupapuje igihugu. Mu yandi makuru ariko aravugwa cane, ni kuki dufata ko Bazombanza, Ndabiraba, Angeline Ndirakobuca ataco bamaze. Nirenyinyurana ririko riraba mu bihangange. Ni gute Ndayishimiye yiketse yuko Ndirakobuca yo bafitanye umugambi na General Prime Niyongabo kumutembagaza ku butegetsi. Mu gisabisho ca Ndayishimiye c'imisi 3 kiriko kibera i Muyinga muri Buhumuza, umukuru w'igihugu yaraye atangaje amazina 4 yabitanze batiziganya muri iyi myaka 6 iheze y'ubutegetsi bwiwe. Kuko twabishikirije mu nkuru ya mbere, ayo mazina 4 ni ay'abategetsi ahubwo bateye isoni ku buryo mbere bamwe muri bo banakwiye guhagarikwa canke guharirwa ivomo. Ndayishimiye we arashima abo bategetsi, mu gihe abarundi nabo nyine babazanya ivyo bikorwa vyoranze Bazombanza, Ndabiraba, Angeline ndetse na Ndirakobuca bakabibura. Prosper Bazombanza na Geras Ndabirabe bose ni baniryo ntaco bamaze. Duhereye kuri Prosper Bazombanza, uyu ni icegera c'umukuru w'igihugu guhera muri 2020. Uyu vyitwa ko yatanzwe muri ico kibanza n'umugambwe Prona aturukamwo. Uyu biranashoboka ko anafise ubwoba, bikaba mu bituma yirinda bimwe bikomeye. Ico hava gituma shebuja Ndayishimiye amwiyumvira nabi canke amwikeka. Bazombanza ntari muri ico kibanza ku nyungu y'u Burundi n'abarundi, ahubwo areretse ko ikiringo ciwe corangira ahakuye imbondo. Bazombanza aza kwisonga mu bategetsi baniryo babarizwa mu butegetsi bw'u Burundi. Akazi kiwe ni ugutera umukono aho bamweretse, gukoma amashi no kwerekana ko anezerewe naho yoba yasuzuguwe. Bazombanza agendera 'kuri wa mugani ushaje uvuga ko indya y'uwundi iryoshe'. Ndayishimiye arashima abo bategetsi bamufashije, kuko kandi bigaragara kuko yananiwe no gutunganya igihugu c'u Burundi. Mu gihe abarundi nabo
y'umugayo iribwa n'umugabo. Niyo nyifato yo kugendera ku bwoba no guhorerana ituma Ndayishimiye yita Bazombanza indongozi nziza. Ibi birateye isoni ku butegetsi bushaka amahinduka muri 2040. Daniel Girase Ndabirabe we bite? Uyu ni umukuru w'inama nshingamateka guhera muri 2020. Uyu ni umusendede FDD anabarizwa muri batanu bagize inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe CNDD FDD. Twibutse yuko Ndabirabe aranazwi nk'uwihwinyaritse mu bagendera mu iragi rya Nkurunziza co kimwe na Bunyoni canke Ndikuriyo. Girase Ndabirabe azwi cane mu bikorwa vyo gutyoza abazungu hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Girase Ndabirabe yanabonetse nk'umutegetsi afise indoto yo kumvisha abarundi ko amafaranga y'agaciro atabaho. Gushika muri 2025 Ndabirabe yavuga ko Uburundi ata kibazo na kimwe bufise kiretse abansi b'igihugu birirwa baravuga ayamuhe, ariko ubu asa n'uwahinduye gato naho akiri wa wundi. Ndabirabe asigaye yemanga ko ibara ryaguye mu gihugu kandi akanakira abashikiranganji baba batumiwe mu nama nshingamateka mu kunegura ukugene badatunganiriza neza abarundi. Birashoka ko igituma Ndabirabe asigaye amera nk'uwitsitaza akerekana ko ibintu vyayangaye yoba yarababajwe n'ukugene Ndayishimiye yoba yaragwanije icifuzo ciwe co kwiyongera kurongora inama nshingamateka ubugira kabiri. Angeline Ndayishimiye ni kagarara kuri Angeline Ndayishimiye hoho ni akajegera canke akajegeza. N'ibwirizwa shingiro ryo muri 2018 twibutse yuko nta ngingo n'imwe iha ububasha umukenyezi w'umukuru w'igihugu wo gufata ingingo kanaka mu vyitwazo mu vy'intwaro murantunga. Eka nta n'irindi tegeko ryashizweho riha ubwo bubasha mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Yamara kagarara ari we Angeline Ndayishimiye yavuzwe mu mabi menshi yo kuburabuza abashikiranganji, abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe n'abandi bayobozi batandukanye. Ngo ni kenshi Ndayishimiye arara afuditse ingingo n'umushikiranganji wiwe wa mbere General Ndirakobuca, ariko bugaca Ndayishimiye yamaze kubihindura kubera yohejwe n'umukenyezi wiwe. Vyaranavuzwe ko Angeline yanahangara Bunyoni agashaka kumuha amategeko. Ni kenshi Angeline yateje akajagari mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika naho aja mu nsaku kuko yikeka ko bafitaniye imigenderanire n'umushingantahe wiwe. Angeline Ndayishimiye ari mu mvo zatumye Ndirakobuca arengerwa agategura gutanga imihoho kugira ngo aruhuke. Angeline kandi Ndayishimiye azwi mu manyanga menshi yo kwinyegeza inyuma y'igitinyiro c'umugabo wiwe, akanyuruza amafaranga y'agaciro muri BRB canke akigarurira ibisata vy'ubushikiranganji kanaka kugira ngo ashikire amafaranga leta igenera ivyo bisata. Ahangira ngo abenshi muribuka iberutse gushikira umushikiranganji Artimo Katihabwa. Angeline Ndayishimiye yaranavuzwe ko afise uruhara rukomeye mu vyashikiye umushikiranganji Gaby Bugaga ku rupfu rwiwe. Kuba Ndayishimiye afata ko mukenyezi wiwe yakoze vyiza muri iyi myaka 6 ako nakajejeza ku butegetsi bubesha abanyagihugu ko bwifuza ko igihugu civyukiranya muri 2040. General Gervas Ndirakobuca ameze nk'ingwe yavunitse amaguru inahongoka amenyo.
Iki gihe Ndirakobuca ni umukuru w'inama nkenguzamateka yinjiye muri leta Ndayishimiye muri 2020 nk'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, ahava asubirira Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Ndirakobuca kijejwe intwaro yo hagati mu gihugu niwe mushikiranganji umwe rudende atarya umunwa, agakara kandi akanakurikirana ko ivyo yategetse vyagiye mu ngiro. Ico gihe Ndirakobuca yagaragara nk'umutegetsi abushitse naho hari ingingo zimwe zimwe yafata zihotora abanyagihugu bato bato. Ndirakobuca kandi tubutse yuko amaze kuba umushikiranganji wa mbere, abarundi bari biteze ko agira akore bikomeye kubera azwi nk'indyamunyu adatamikwa ijambo. Nivyo Ndirakobuca yavuzwe mu vyaha vyinshi vy'agahomeраmunwa muri kahise, ariko muri 2022 yafatwa nk'umwe muri bake mu bategetsi bakomeye ariko barajwe inshinga n'ibibazo vyugarije igihugu n'abanyagihugu. Nyuma y'igihe gito cane ijwi rya Ndirakobuca ryaciye rinyika wa mushikiranganji wa mbere yaraje nka Mesiya Abarundi babona ngo mwe bivugwa ko akazi kamwe rudende Ndayishimiye yamusigarije kwari ukwakira abadiplomatike bagendera Uburundi, ibisigaye navyo nyine yakoreshwa co cimwe n'abazombanza mu kwerekanaho agema umukono atarinze guhigimanga. Biranavugwa cane ko hageze aho General Ndirakobuca ategura gutanga imihoho ariko araterwa ubwoba aca arabireka. Vyarananugwanuzwa cane ko abamaneko ba Ndayishimiye boba baguma bakurikiranira hafi imigenderanire ya Ndirakobuca na General Prime Niyongabo, kuko mukuru w'igihugu yoba yaratinya ko izo ntwazangabo zohava zisenyera ku mugozi umwe akisanga mu yabira. Binavugwa ko hageze n'igihe General Ndirakobuca yarasigaye arinda kwiyoberanya mu kugenda ahantu hamwe hamwe. No kuvuga ko twumvise Ndayishimiye ahayagiza Ndirakobuca nk'intwari, dutahura ko amushimira kuba yaremeye gutamikwa ijambo agatega umutwe nk'umumobwa. Ibibandanya kwerekana yuko ari ibintu bitagiye vyorohera cane Ndirakobuca muri leta Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu hakaba hariko haranavugwa andi makuru menshi cane avuga inyinyurana ryagarutse kuba hagati ya Ndayishimiye ndetse n'abo bagabo ndetse na General Prime Niyongabo n'abandi bajenerali babikekwa yuko baba bafitanye umugambi n'abo bagabo kugira ngo bikurako Ndayishimiye, cane cane umugambi ngo baba bafitanye n'abavuga ko bagendera amakanda yo muri Pierre Nkurunziza bari barongowe na Bunyoni. Kuri ubu ngubu akaba yarapfunguwe, hakaba na Lieutenant Colonel Veriano Ndikuriyo ndetse n'abandi benshi cane. Kuri ubu ngubu bagisibije bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira ngo bashake kugene bahagarika Ndayishimiye kuko yishe igihugu. Bijanye n'ano makuru tubibutsa yuko mu bikurikirana kuri Nombonesha kure yafyonze kuri sabone canke se subscribe. Mu kandi kanya umwanya no dukundira turaza kubaha ndi makuru hambaye cane abariko aravugwa cane, amasoko yacu aba yahejeje kudutoreza. Ibi byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.